ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BMBC. amazina yanjye nitwa Umukunzi Katia Benita. Mu minsi iheze twarakiriye umuryango uva mu mahanga, bari n'abakiriya bacu bashikiye mu nzu yabo. Mu minsi kandi iheze turasubira turagaruka hano kuvugana n'abana bo muri runo rugo bashima kuri service BMBC yashoboye kubaronsa mu kubakira inzu nziza. Yabaye surprise kuko bari batwazashaka gushikira muri hotel, ariko bashikira mu nzu nziza cyane yubatswe na BMBC. Kuri uno munsi rero ndi kumwe n'umukolegi wanje ariwe amazina yanjye nitwa Kamena Ingabire, abandi mu bakozi ba BMBC. Yego, turi kumwe kandi n'umuyobozi mukuru wa BMBC nitwa David Namakuriro, hamwe na nyene inzu mubona turiko ngaha akaba yitwa ndamwibariza jewe ndamwibariza. Okay, kugira tubandanye kino kiganiro rero, reka umuyobozi mukuru wa BMBC abari bashobora kubandanya kino kiganiro tuyange duhuza. Murakoze rwose bakunzi ba BMBC, ndabaramukije. Nifuze ko David Namakuriro nkaba ndi umuyobozi wa BMBC. Rero Kati yarakoze kuma ijambo, turakorana muri BMBC cyo kimwe na Kaheni. Twagende rero Mabuja rero twaraberetse inzu twubatse ngaho Bujumbura, tumaze twereka amazu mwarabonye aba diaspora benshi tuko turashikiza amazu muzobana mwibona no mu myaka iza. Ubu kwezi mwitega ama interview menshi yabo kwera benshi barashima cyane ukuntu ha service babifuza. Bagashima ko na societe yabo BMBC irakora kuri no rugero. Muribuka ko dusa uburaro bwishi Bujumbura bungana amajana tuko turubakira icarimwe mu bibanza binini bya BMBC. Ibyo tubakamo dufatanye ni banki BGF. Rero uno munsi twarayaze mu ndwi iheze n'abana ba buno muvyeyi bo bagomba gusubira inyuma muri Amerika kubera imbozi y'ivyigwa mu gihe abavyeyi bari bakibandanya akaruhuko. Rero barashimye cyane, abana basanze abavyeyi barubakiye inzu nziza cyane, inzu ivuga, abasanga barayubakiye no kuvuga atavyo bazi kuko baraza bashika mu hotel mugabo baca basanga bashikiye mu nzu nziza ishinzwe n'amahoteli bwiza. Twubatse dutumwe n'uno muryango ubu mubona bavuga baserukiwe na Mabuja ariwe agomba dukine iganiro. Rero tumaze kuyaga n'abana akavuga ati ntitwogera tutagize intahe dushikirije. Nimba mutarababona ku mbuga muzobona ikiganiro twagiraniye ciza cyane. Yego urumva abana muri Amerika bo bavuga n'icyongereza cishi bazaravanga bavangatiranya. Mugo no musi tukumere n'umurundi kazi rero yakuriye ngaha. Yego n'umunyamerika mugabo kirundi nyene arakivuga neza, ari we nyina wabo agomba yagere kuri service bakoranye na BMBC, ubucuti dufitaniye, ukuntu babaye muri nonzo n'ukuntu n'ibindi kumbure tuza gushima kumubaza cyangwa dushaka kutwishurako. Rero murahawe ikaze, reka ntangure ndamubaza wari we Mabuja hajya mwega akazina kanyu ni gute? Amazina yanjye Ndayihera Jerusia, kazi wa Burundi. Yego. Ngabo ku bantu banyita Mama Damiano abatamenya amazina yanjye. Mama Damiano ni mwabona ijyana twagiranye n'abana babo. Unurusore guru nyene. Urumva rero ni mama wiwe. Bandana. Hanyuma reka ndakana ko yane. Yego cyane. Mwavuze ko mitwa Madame Lucia canke Mama Damiano. Hanyuma bega mwebwe rero je mu byukuri nababonye nk'itariki hajya dazingana sinibuka neza 2008. Yego cyane tugeze kwa mbere. Nkaba nabonye ico gihe haracembera imyaka nk'ingahe tuko turubaka inzu yanyu ntazi umunega wawe nawe ntakubuze. Hanyuma turahura, mbega mu twibutsa BMBC umuryango wanyu wayimenye gute? Mu bisanzwe BMBC usanzwe jewe sinubu ubona nyine. Yego. Ariko ndibaza uwo turi kumwe yoba yayimenye ngira ngo aciye ku mbuga, aho yoba yayimenye araba yimubariye canke yoba yayimenye abajije. Yego cyane. Ubwi wanje nta sinovuga ngo nari ndayizi.
we yambwiye yuko ngo yatubonye ku mbuga hanyuma barabitohoza hanyuma amaze kutumenya aratora abwira ko yamenye yarusi kampani nzobubakira inzu rero turamenyanye haraciye imyaka nyingahe ico gihe ndi gihe tumenyana yaraje no ashaka ko tubonana je narabonye ku mbuga ndi muri vacances none ngomba dukorana umugambi mugabo ndose umwanya wo kubavugisha ngiye gufata indege mu byo kuta ko duhura ntibikunda ntabwo turi ku mashandi hano kure mugabo si umuntu wiwanyu kujya n'abandi batuma bari muri Amerika cyangwa i Burayi tutabonanye tuze tuvugane acha tugikira umuntu umuvuganyi wanyu twari Alexandre hanyuma ni inshuti yanyu ndibaza hanyuma ni baje kutwereka ngahano twubatse ino nzu hanyuma araza rero ubona umugambi wanyu twarawukoze igihe kitari gitoyi maze twaciyemo na za corona tukamara nk'umwaka atabi niko turakora twe twinyegeje mu mazu hanyuma turakora inzu turayimara turabashikiriza kwezi guheze tariki 28 rero mwebwe igihe twako turubaka inzu tuyubakira mutatuzi mwiyumva gute ijambo ry'ubwiye ni igikuri ntabwo bamwumva ati imbese kabo bantu mu bisanzwe nibaza ko BMBC nibaza ko ata bantu basubira kuko nk'ibintu by'amakampu nibaza ko ari ibintu biba bitomoye biba biri ku murongo ntabwo banabutoye twigeze tugira kandi twabugira gute tubona harimo abahaye baraturangira ukuntu bihaye biragenda nicyo gituma tutagize kumbe bwanaguma muducunga cyangwa twe turubaka ntitwabacunga mugabo harimo abantu baguma babona muri hafi yabo bari hafi yanyu bakatubwira ati ibintu turabona BMBC yego kampuni ishoboye kandi kampuni ikora ibikorwa byo wagitumye yego cyane none nibaza nk'iyi nzu mwatugiriye nibaza ko yoba yabacapiye ndajungurutse ngaho muri Bujumbura mugabo ndabona yubatse nibaza ko ari igicapo yabacapiye kandi namwe mu babantu mugishoboye kugikora muragikoranya gicapo yabacapiye ntacyo no bivuga ko mana umunezero ufise Mauja sikintu gisanzwe kubera ari uko urumva bavuze ati umunezero ufise n'abari kwa turabarabizi murazi ba Mauja ko usanga bagoye burya yarinze avuga ati nawe barabanya kana kameze nabi urumva ndazi yarashimye rero nako turashimye turishimirije kubona uvuze uti ndafise umunezero none urona mwaraje mwashitari mwijoro ujya munsi ubwo nyuma yo mutinya muti mbega yemwe tuzagusanga toilette ikora tuzagusanga idirisha nyugarika mbega tuzagusanga yemwe tuzagusanga amatara nyuma yo mufise ubwoba basinga babonye barashitse nta kintu na kimwe umada kubwira kwigeze kugira kuko twari tuzi BMBC abatayizi ndavugiye ngaha kubera ngo muje guhereza umuco abantu boba bayiyumvira ati duhaye BMBC ngira ngo niyo tugirira ngo ngiye ngaha kugira mpereje umuco abantu ntabwo batwigeze tugira ko tuza gusanga ivyo bindi bidakora kuko twari tubizi neza ko urumva umaze guha ikampuni ishoboye gukorera byose kwanza uvuga uti kubera abona ko twege twabaye ku mbuga naho nivyo hashana kuco kimwe n'ahandi hantu guca n'ibinyoma mugabo aravuga ati Serubwo yarabanje aratwiga neza araturaba dukurikirana hanyuma arabamenyesha cyangwa cyawo kwimanya yagira haca ibiri mukamenya muti kumbe byukuri kujya kwabonye niko bari gushika magiye kuza bavuga muti ibintu ni sawa hanyuma ntarashaka kumenya ibibazo no ushaka kwabaza ibi byuko twahabwe tubincuti bikarenga n'ibyo kubaka amazu tugafashanya n'imanza tukaba inshuti ndibuka ko n'umunsi muza cyo kimwe n'abandi bakiriya nyene batari bake ba BMBC twaje no kwategera ku gace indege ibi bintu mwege mubibona gute mubona ari ibintu bisanzwe twe turaryohewe kuba ntageze igihe mbere dufashanya n'imanza
mukadushikira mu bitugoye natwe tukabashigikira bikarenga bimwe by'amazu mwebwe mu byumva gute ibi bintu jewe aho bigwanje hongeza ibi bintu ndavyumva neza yego kuko ibi byerekanye akaranga k'abarundi yego ikintu ca mbere ngisice ku kibuga c'indege n'uruce ko rwaratevye na cane yego cyane harimo umudami naramubonye ararinzira uku ubwa ntiyinziye indani ararunguruka ndabona uyu muntu yoba hari abatwebwe cyangwa jesi ndamuzi yego mugabo ubo turi kumwe asohoce yaciye amubona mbone bararwanya yego sinzi uyundi hariho ubundi bari kumwe ahari dukana baje kubategera tse kumwe ngaha hasa mu abantu b'igitsina c'abafasoni nabonyeyo babiri yego ndamubaza nawe urinde acambwira ati laba ngaha ati ndi muri BM laba ngaha nararavye ndavye nzovuga aba bantu bamwe turi kumwe batwubakiye inzu ukuri bijya bintu twabibonye gitangara abantu b'ikampuni baza kutwakira badukura ku kibuga c'indege baducanye kuri hoteli turikiye kuri ntako nobivuga n'ibintu byatunejeye cyane ego twebwe mu bisanzwe sinagushiriyemo tuza kubandana ikiyago mugabo abona tumaze nk'imyaka 3 canke 2 tubiko turabakira inzu nk'iyi ni etage nini geretse kabiri ivyumba vyinshi imeze neza ikime cyose cy'ibyangombwa irimwo ibintu byose bikenerwa mu nzu rero mu bidutumye iyumvire tukamara imyaka 3 abakozi bacu canke 2 abakozi bacu bariko barahembwa kubera akora inzu yanyu rero twebwe sinumva rero abo bantu izo zindi shiti bwa mufise zo rutanga kuza kubatora dufise abafundi 10 aba engineer babiri abanyamatara abamazi no kuvuga amazi imyaka 2 canke 3 canke umwaka bariko barahembwa kubera bakora iwanyu sinumva rero ukuntu bozundi muntu agatanga kubakira kuri aeroport sivyo rero urumva nico gituma misanzwe tubona ko burya bucuti bw'amahera gusa bukwiye uko hari n'igihe mbere n'amazu aratungukira cyane mugabo iyo twagize ubucuti hari n'igihe n'abana banyu babona nk'umwana wanyu abana banyu bakuze baravuze ati natwebwe tugiye muri Amerika dusubiye ku ishuri ati tukironka gusa amahera tukiva ku ishuri hari n'uri mu gutangura akazi ati tukiva ku ishuri gusa kandi tukaronka amahera gatanga dutanga nyine kugura inzu muri BMBC ati cyane cyane ko ubuhoho bisigaye binoroshe umuntu asana kugura inzu azori haboro buhoro kubera mwega nibutsa abatwumviriza abatwamenyanye bidakunda ko twubaka amazu ku madeni mugore abona tugiye kumara umugambi societe yateye imbere dusike twakara amazu ku madeni umuntu akaturi haboro buhoro tubandanye rero bega ubwo rero mwebwe mashyize mu Burundi mwavuze ko BMBC yubaka inzu neza kandi nivyo by'ukuri abantu twahuriye kuri no nzu nyene ubucuti bwateranije nuko twabakiye inzu neza none musubiye nkari yagira umugenzi abaza ati none BMBC no yizigira muzomuyagira gute abantu abagenzi bari hariya jewe mbere ndanamumenye ko yo bakeneye nkumva uhaye afise ikiyumviro canke nkabaza nkabwira umuntu yo bafise ikiyumviro cyo kurondera injino canke kugura inzu ino noshobora kumubwira nti ngoma ndakurangira ikampu yanyubakiye nkaca ndamurangira n'ifoto y'inzu neza cyane iyi kampuni BMBC niyo yatwubakiye inzu ubu yarateye imbere irameze neza irashoboye kubakira inzu y'ugomba wewe nyene ushaka hama ukwezi ukariha rero nuko uriha ngaha muri Amerika nukuri jewe iyi BMBC ku ruhande rwo rwanje nzoyamamaza hariya yongiye kandi ni benshi ngiye no mu muryango w'iwanje mu bana w'iwanje Badamiyano na Banerize ndabazamenya ari uwonza afise yambwiye ati ngiye kuciga rero mu minsi yavuba arashoboye kuza muri BMBC murakoze gose yego cyane abagenzi ngiye kubibabwira wundi wimva akeneye mugabo harimo wabusanga umenga
ngaha ntibahiyumvira abandi ugasanga agatima gahembera ino mu Burundi ari uwo bayumva ko afise agatima ko guhembera no mu Burundi akaba akeneye kubaka inzu iyi kampuni nzoyimubwira ngombe ndamuhe n'ifoto neza cyane none kuri ico kintu uvuze nyene mu by'ukuri gituma abantu benshi mu Burundi usanga bamwe batahiyumvira ibi by'uko ushobora guha akazi abantu company ngaburiye ku rubuga wavuze usigaye ari societe niniya BMBC ni societe niniya societe nziza kandi ifise abakozi ifise ibikoresho ifise experience batu badina 12 ziko takora no bintu rumvise n'izina ryiza murumva ukuntu bamabuja batuvuga mwarumvise abatama n'abakuze ukuntu mu mazina kamubumva rero je novuga yuko mugabo hari abandi bantu rero usanga barahaye akazi abandi bantu atari BMBC ugasanga arabihombeyemo bagaca bavuga bati mu Burundi ndahevye canke nzokubaka inzu ndayihagarariye mugabo urumva umuryango wo warashoboye gutohoza urabona ko hariho company yitwa BMBC yoyo atari ngomba ngo yihagararire ikora ibintu ikabivuga rero cyo kintu kidasanzwe hanyuma reka tubandane rero urabona abantu ngiye babaze imyaka twakorana bavuga ngo ahari abantu hamurunturuntu hari umunsi tuba twarabaniye nabi hamwe mwumva umenga BMBC twari bariko baraturemera hari nido tugeze tubashirako harimo bavuga muti sabanyamuka subira muco kibazo hari umunsi twabaniye nabi niyo myaka twamaze tuvugana ku mbuga twe turakora ino nzu mukicuza muti abantu none ko bariko hari umunsi twabwiye duti twabasabye nk'amafaranga y'ibintu bidakora hari umunsi twabwiye dukoresha ibeto mugasanga twakoresheje ivu hari umunsi twabwiye twakoresheje iragira imeze mugasanga twarikoresheje oya ibyo bintu ntibyigeze bisoboka ntibyigeze biba icyo twabatumye icyo mwakoresheje irangi twabatumye niryo mwakoresheje nimba twababwiye uti muruzirira ko beto mwasize ko beto kira kintu cyose twabatumye icyo mwakoze urakoze gose urakoze cyane kubera natwe icyo kiraturuhura kubera hariho namwe yamusanga nko marashaka kwiyumvira ko ati bajya bantungira bameze mugabo mwege manye n'inzu abakiriya bacu muvuze ukuntu tumeze bari ibintu byiza cyane none mwimba gute murabona turafise uruka dufata amasanamu mwaraje ku biro muratugendera mwarashiye no mashantiye yacu rero muratubona turavugira ku mbuga muri Amerika mwege mukatubona n'abandi bakatwumva bamwe bakiyumvira bati mu Burundi nta company y'inguvu canke ibishoboye yo biriyo muturavye twebwe hari ubwo yagoye dufise ngo tuba umuntu asuha kuburyo undabahaye inzu ngo azahava ngo amahera ngo wifatira indege ngo basanga muri Amerika canke mu Buraya wabonye turi societe y'inguvu canke turi abantu birondeza badashoboye ahubwo murashoboye musigaye murushana abazungu yego societe yanyu isigaye iruta hariho amasosiyete musigaye muruta y'Iburaya yego cyane iyi societe yanyu ni societe isoboye kandi ikomeye cyane ufatiye n'ukuntu mwubaka ngafatira no kubikoresho byo mufise ngafatira n'ukuntu mwaye murubaka amazu yateye imbere ngaho mu Burundi kwanza hari inzu nabonye ngaho hayi mubaka no muri Buraya itari no mu bazungu itari aho tubaka nkajya hano mwagendeye tuko tubaka uburaro amazi jana mukaza kimwe kandi hazo uburaro imiryango ijana barahabonye n'umuryango twabaye inshuti yavuze David societe yanyu rero itogenda turazi inzu yacu twereke n'abandi bantu turi ko barabakorera turatembeza mu makartier bya bigwati mu bavyagahahe byatenga bya mirware barabigiyemo urumva barazi ko dufise inguvu ko turi societe y'inguvu hanyuma urumva nk'aba rero bo tumaze imyaka turi kumwe n'imbere ko tanguriye imigambi tuvuga barazi kandi bamaze nk'imyaka batuzi ko turi mu kivi sivyo cyo kimwe n'abandi benshi badukoreshe mu myaka 10 iheze baba amazu yacu rero uramaze ikizeze abantu baragitinya abantu batinya kuza kubaka amazu mu Burundi bibaza ko atabangenere babishoboye mbega ngo tubwire ino nzu yanyu basivuga bikeye bine no kuvugira nibiki ifise kera mwahora muza ngashikira mu yandi mazu aho mwara mushikira mu Burundi
mugeranije n'inzu yanyu ntimubona ko ari akabirya twayihaye inzu yacu akabirya karimo yego harimo umwana yamubwiye sinzi ko iki sindamenya byitwa jewe izi nkingi zipinga ngo pira izi ndibaza mu nzu ni inzu nke zifise ibi bintu kandi hariya muri Amerika jewe ndabona yego cyane urabona ngaho warabikoze yego cyane urabona ko ari ibyo abantu benshi bavuga ngo mu bihugu ngo by'abazungu ngo niho hateye imbere iwacu ahubwo yego cyane urabona nk'ibi bintu wadugiriye kuri iyi nzu ni ibintu bisize ubwenge nyine n'abana barabibonye basice ngaha barakumye induru kandi naze naracamenya Jesi na dukanya byo muzoshima abona umenga nyene nabona umenga ni ibintu bisanzwe kumbe ngarabishinye Imana irakoze ro ni ibintu byiza kandi biberetse mu nzu akorero nakabijya muri inzu yacu urakoze cyane akandi kabijya ni byinshi kandi n'odundagura musohore ndazi giti mutobivuga ni kubera yuko abarundi mege mutavuga ivyo mwarariye reka jewe reka je ndabivuge ngo caba ngo wi abarundi baragoye kandi Murundi mabuja kono Murundi nawe uza kwa muri Amerika kajya kantu kakawivu nikamuva muri kana bivuge we ntibivuge ngo abavugira kawivu no kuvuga inonzi iravuga inonzi afite amatelefone babuja ashaka gutelefona hasi bire mu cyumba hanyuma iyi nzu irafite internet bashaka bakoresha televiziyo donc ntibakeneye singoma bakeneye amateleviziyo muri Amerika iwabo singoma ngo babe bafite amadekodere cyane ibiki iyi nzu kandi irafise ibikoni bikora iyi nzu irafise amatara ameze neza rwose iyi nzu donc irakoresha na gaze iyi nzu irafise n'ibikoni by'inyuma byo kumesera nk'impuzu byo kugira ko bashaka mu mashini amesa bashiraho ahantu abakozi barara irafise icyumba kimwe cyose usanga gifise salle de bain ahantu ubwogero umeze neza irafise ama air conditioning mu byumba birimo urumva irafise ibishariza indani tubatse kandi bikorwa n'abakozi ba BMBC rero je abana buno muryango bamaguja barashize avuga bati sinda kantu muvuga abana bavuga birajya bakavuga gute kajya kantu bavuga odeyo numvise abana bavuga ngo urumva bakunze inzu sivyo rero kibaryoheye niko urosa kuvuga ngo odeyo kibaryoheye cyane okay je rero mba numeruza BMBC ino societe kera tukitangura nari nyiri muto wasanga tutikorera imiryango tutiterera amakaro tutikorera ibya air conditioning nta bintu by'amafurniture by'amaekipema twashaka gukora nta bitanda twakora ntaki uretse ko tubaka amazu meza kandi turabyikorera umuntu tuzoshaka kumushiriramo hanyuma turafise itimu urabona inzu ni nk'umuntu hari igihe n'inzigwara sivyo n'igihe uri kuva ishisemo wasanga ari akantu nk'itara ryatse nabi mugabo kubera baje tumaze gukora societe nini naho telefone saa 10 y'umugoroba urabona umufundi wa BMBC asimvye aje kuraba ikibazo mabujagize databujagize bakaregera kugira ibintu ngene neza societe nini rero nta muntu atoyishima kiretse umuntu ataratihonja agatwumviriza turi kumwe na Karine hamwe na Katia sinokwisangije jambo Katia arakantu umvayo mabuja umubaza akubwira yego cyane jewe nundi ndagumanya makenga kubera bavuga ngo mu Kirundi nta byama byera mu ndema ariko kuva tugitangura ikiganiro yaguma bandanya ngo urumva ngo byose umuntu aratangaye aguma none nta hantu ndashaka kumweza ko nta hantu uvuga ati ego naho ibintu ari byiza hari ahantu uvuga ati noba narabacishije mu ijisho nta kantu uvuga ati muri BMBC tububa barankoreye akantu kagute cyangwa niba barashikanye abo twashaka ubusanzwe nk'akantu noba narabonye ikosa kuba karimo ndashobora kukavugira inyuma ya kamera kandi ndakavugira inyuma ya kamera nzi neza ko bashoboye kugakora sishobora kuvuga ngo ikingo kimeze nabi kandi nzi ko bazogafigisa uyazuriza cyane kati ucubana yaraguciremo mabuja avuze ikintu gikomeye avuze twara BMBC tumaze kubona
ikintu cyose nako akagorane kana kabaye ku nzu abantu batabagiye bakubaka inzu baca kumakura gushika izirame ati rese no kiganda vugira iki ndabagiza kuri kamera kubera yuko akantu kose nobona ndazi bazogakora turagumana ona n'ubu mu mazedemo ukwezi ari murenga ukwezi none rero turagumana donc rero ntabwo bafise avuga ngo ndabarege ko bazi ko ivyo nagakosa ko bakahari naki wacu sivyo ikindi hari ndo babana yego icyo nyene cy'ubucuti n'icyo yari mfite ikibazo ubundi usanga tumenyereye yuko iyo umuntu akubakiye inzu muravana mbega ubwo bucuti bwagumye bubandanya nubwo hari akamaro ubona hari icyo biba byarabumbuye byerekeye novuga ati mu buzima busanzwe canke ubona byari bikenewe uburyo bw'ati bari kubatanya ati twebwe turabashimira itariki 28 zo kwa mbere ati mwakira inzu yayo ibyo mwadutumye twarahejeje oya BMBC sikikora umanza gukorana igihe kirekire mukagumana kuko ukuntu mukora iyi BMBC ukuntu ikora nk'uko tuvuge bamwe bakera canke n'ayandi makampuni ntazi yo bayakora ndazi neza ko BMBC tuzogumana igihe kirekire kuri ibikorwa yakoreye urakoze rwose hari icyo wotomo tumenyereye abantu benshi bubakisha amazu ariho bigurira ibikoresho ariko nk'uko bahisemo BMBC mwebwe mwarayiha amafaranga nayo ikabakora inzu mushaka kandi mwari kure cyane mwafata indege ngo muze ngo muke abuzi bwanyu ngo muje gukurikirana ibikorwa byanyu aho bigeze none mwabonye n'inyungu ibihe kuba mutantuzi bwanyu ngo muze gukurikirana ibikorwa byanyu iyi ni inyungu nini cyane twabonye kuri BMBC ku bikorwa by'igihugu kwanza ni ukubwira ko harimo waje n'umutama wanjye hari kibanza nta naho yarazi mugaje naragarutse mu bintu narazi nsanga asigaye igisenge cyo hejuru nk'ivyo urumva nta n'ivyo twari twizigiye yuko bizosohoka ata n'umuntu yakurikirana ariko kubera iyi kampuni BMBC kampuni ishoboye nk'uko bivuze nta n'ikintu na kimwe twari tuzi ngo kimeze uku cagiye ko kimeze uku mugabo kubera twari tuyizigiye twari tuzi ibikorwa by'ikora kandi twari tuzi na bosi wayayirongoye ukuntu tumwumva mu mvugo n'ukuntu tuganira tukamwumviriza nicyo gituma twayizigiye ko ishoboye byose murakoze Karine arakoze cyane mugenzanje murabona hariho aba diaspora hariho n'abadwizatunga abo ngaha ahagarika akazi kiwe ati ngiye kwiyubakira inzu kubera aba engineer batizigirwa umuha amafaranga agaca yatamukana agaca kupa telefone agaca yita agaca ahindura n'igihugu abamo mugabo bavuze bati twabakiye etage nuko tumaze imyaka tubigira muramubona intaye kumuga ati ntibazi ibikoresho byazuku ntibazi ngo byagenda gute ntibazi ngo basiguku ngo bimbuku ariko ko bamahera tukabona ibyo twavuganye biko barakomba sivyo nkuko nyene bigenda kubaha akazi amasosiyete y'Iburaya canke muri Amerika canke muri Australia canke handi hantu akomakomeye sivyo yanavuze ko BMBC sigaye imeze nkange muri ayo masosiyete ko tuke dufise ingufu nk'ayo masosiyete nyene bafise n'Iburaya nabo nyene sivyo rero kari hari kindi ata otomo nk'uko yavuze ibyiza BMBC yamukoreye harimo abantu benshi nabo baba bakibonana kwitura BMBC nicyohanura abarundi bose bakayitura BMBC ikintu nohanura abantu bakaritura BMBC ubwiwanje nobahanura ko boyitura ni kampuni nziza kandi ni kampuni ishoboye akazi kandi ni kampuni ikora byose ubikeneye ishobora kugushikiriza inzu yose nk'uko jewe yasikirije inzu yose itunganije yugaye imiryango amadirisha isize neza ibintu byose n'ibitanda
ibitanda bikomeye cyane ebana ngira ngo nabujukuruja sinzi ko bazobimara rero nk'icyo novuga ku bantu bakeneye kubaka pisine kweri kwitura BMBC ni kampuni nziza cyane kandi isoboye kandi ifise abafanyakazi kama sinzi imashine abakozi bashumba abakozi bakora muri Amerika bakora nkakujya ko dukora muri Amerika utaruhuka uruhuke muri Amerika baca bakwirukana nino iyo kampuni ugomba kwigira ibintu bidasoboka biramukura neza cyane urumva abakubera amabuja kati maji gihe kinini barazi n'abakozi bahora bahana kubera bagira ubunebwe mu kazi nabyanyi byamuntu bamukozi mwavugana ryari yarasivye kubaka inzu yanyu rero bamuhaye ari mu gihano urumva arazi ko ci societe ya serie kandi turi company si affaire ya David si affaire ya Katia si affaire ya Karine canke iyo ariko aramfata amasanamu ni affaire yi company turi dufise team turabakozi igihumbi ubu muri BMBC rero BMBC ni inge mu bakoresha bakuru igihugu gifise kandi bakora ibintu bihambaye tuko twubaka uburaro ibihumbi tubaka nk'ubu mukeza muri kino gihe mu mapazere mu matongo yacu angana amagita 15 ari Bujumbura ariko kandi turubaka nk'iyi nzu noca ndagirako uyu mabuja turi kumwe ari mitongo ryabo ry'umuryango biguriye baduhamagara gusa twege baduha amahera tugira amasezerano tubakira mu inzu bariko barashima mugabo n'igihe udafise itongo ryawe ubu uye birakunda ko uza kugura inzu mu matongo ya BMBC menshi ari Bujumbura bisi dara tukazoshika no mu gihugu hagati jere nugumenga kitkoreza ko kiretse nk'akajambo kanyuma mabuja yo bayumva yovuga kajambo kanyuma nkeneye kuvuga kuri ndabashimiye n'uburyo mwaje kutuganira ndabashimiye cyane kandi ndashimiye kuko namye ndabivuga ndashimiye kuko mwamureye kuba byanegeye kandi kuba byanegeye umuryango wacu kuri BMBC ndashimiye ibintu bivuye ku mutima kandi binegereye kandi byanegereje icyo nashobora kugira kandi ndazi ngiye gutanga n'ubuhamya ku bantu baba bakeneye kubaka kandi ndabazi bariho kandi ndazi ko hari n'umuntu wakoreye inzu ariko yari yarangiwe na muntu wasubiriyemo inzu ati ko ari mutama wanje yamurangiye iyi kampuni ivyo rero ni ibintu binezereje kandi ni ibintu ubona ko nshoboye gushima nta kindi norenzaho kweri nkaye nitegereza nkaraba yego cyane n'umwuzukuru udasenze ko ari urababwira ndabashimiye cyane ndashimiye BMBC ndayishimiye ukuntu yanyubakiye inzu yego cyane ukuntu yantunganiriza inzu neza ashaka kuroza kugiriraho retirement ahandi njogirira retirement atari ngaha yego cyane murakoze cyane hanyuma mugabo mabuja nanjye ndarangije mugabo avuze ikintu ngomba ngaruke avuze ko igihe tutari bwamara ino nzu yabo hari umuntu wo muryango w'iwabo yari yarubatse inzu bayimubakira nabi aje kwinjira asanga nta muntu yoyibamwo kubera yari yarasikiziga BMBC cyangwa atatuzi iyo nzu twagize amasezerano yaje ababwira ati genda muri BMBC bayibakosorere mubone kuyibamwo rero n'ubu turiko turasubira nk'amazu abantu baba barubatse bagasanga nta mwana biva muri Amerika ngo ashikiremo nimuze muri ihenda ufise umugambi wo kubaka inzu twegere tuyage ni turi societe ya serie tumaze imyaka tubikora turi mboneza hanyuma nimuze kuyora mwamaze gusesa murakoze iyo mwubake neza na BMBC